Natasha, Labamba, Lanoma, Lamyembe, Lamazi. Ushobora kumwita ayo mazina yose uko ubishaka, kuko niyo umuziki wamwise, canke se niyo stage yamwise, nk'uko nawe ubwiwe asanzwe avyivugira, canke yumvikana kenshi ariko arabivuga. Ariko kandi Natasha mwakunze mwamenye mu bikorwa bitandukanye, byaba vyo gufasha, byaba vy'umuziki. Ubundi Natasha ni muntu ki? Natasha amazina yiwe y'ukuri ntabwo ari kure cane n'iri zina asanzwe akoresha mu mwuga we w'umuziki, kuko abavyeyi bamwise Natasha Ngendabanka. Ngendabanka ni izina ry'umuryango asanzwe akomokamwo, kuko abana bose basanzwe bavukana uko ari 8 bose bitwa ba Ngendananka, nubwo ubu tuvugana hasigaye abana 6, birumvikana neza ko 2 bitavye Imana, nuko tubipfurize uburuhuko bwiza. Ni Natasha yasanzwe avuka mu muryango w'abana 8, uhurikiyemwo abahungu bangana n'1 hamwe n'abakobwa 7, ariko kugeza ubu 3 bakaba baritavye Imana, hakaba hasigaye 5. Rero Natasha Ngendabanka akaba ari umwana agira 6. Ni kuvuga Natasha ku bijanye n'amashuri yize kuri Notre Dame, hama ahava aja guhereza kuri CB, aho yaronkeye diplome humanitaire mu gisata ca gestion comptabilité. Natasha urugendo rwiwe rw'umuziki n'urugendo rutoroshe, kuko vyaje kugeraho abura umuvyeyi wiwe ariwe papa wiwe asanzwe amuvyara, bityo abaho abana na mama wiwe. Ariko kandi Natasha yumvikanye kenshi avuga ko yakuze ari umukristo, n'ubundi urugendo rwe rw'umuziki rwahereye muri Sunday school, kubera ko bakuru biwe bari kumwe, bari basanzwe baririmba mu makorali atandukanye. Ni Natasha indirimbo yiwe ya mbere yayiririmbye yiga mu mwaka w'10, ayita Nawe Mwiza. Yayikoreye muri studio kwa Jeremy, aho hahoze hitwa muri Menya Media. Mu misa muri Sunday school, kubera nari mfise abakuru banje baririmba mu ishengero, après ndaririmba nanje kugira uherekeza abakuru bawe polepole, ndaririmba ndakura. Shitse muri secondaire 7e ndabiheba, ariko sinahevye imisa, nahora ngenda mu misa. Après mba umudanseuse muri Ra Fridays, twara tugira ama repetition cyane mu Nyakabiga. Ndagira ivy'ubudanse muri nahora namba muri kuri Palais des Arts, Musée Vivant, turonse amashow uko amakoncours, concours de danse. Après ndatangura karaoke, ariko mu nyuma ndibaza kubera iki nguma ndirimba indirimbo z'abandi kandi mfise don. Après ndatangura indirimbo yitwa Mawe Mwiza ndi muri 10e. Mba abantu bose bavyakira neza, babanye uko nyene polepole n'ubu. Natasha atigeze ahengeshanya kuvuga ko atawe akomora ko impano yo kuririmba, ahubwo ko yayikuye muri Sunday school nk'umuntu yarasanzwe akijijwe. Novuga abo bakuru banje nibo bari abanwara mu ishengero, narabibona bakaririmba uko nyene, je novuga ni mu ishengero. Natasha yemeye gukora umuziki ku myaka yiwe mikeyi, canke se akiri muto,
kugira ngo afashe batoyi biwe. Ni gute yaje gusanga ari umubosikazi nk'uko asanzwe avyivugira? Ni gute yaje kuba ari nyene Hotel Club du Lac Tanganyika iri muri zimwe zikomeye mu gihugu c'Uburundi? Ibi vyose ni inzira ya Natasha ku rugendo. Urumva karaoke aho nayitanguriye ni kwa Mushenge, muri boîte Havana. Ndabandanya après ndagira kuri La Pirogue, La Beriane, no kuri Avenue du Large, kuri Mbabura, n'ahandi naguma ngira. Urazi uriko uraca amahera canke ari akazi kiwawe aho uronka akaraoke ucuririmbira. Yego, Natasha yakoze akazi akariko kose gashoboka kugira ngo atunge batoyi biwe nawe nyene yitunge. Ubu ariko akaba aharurirwa mu bagore bafise agatubutse mu muziki w'Uburundi. Ubundi ibi yabigezeko gute? Yaciye mu nzira izahe kugira ngo abe ageze ahageze? tanguriye n'indirimbo kuba Queen Video kubera nakunda ibintu vy'imiziki, utegeza gufasha n'abandi. Silas Damara mu ndirimbo yitwa Carolina. Uravye Carolina nari muto cyane, niyo natanguriyeko naho nyene. Novuga sinahora nk'ubu muri quartier mu Bwiza. Igihe nagize iyo ndirimbo Mama Mwiza na Carolina, nukuvuga n'abana bahora bagiye kw'ishure bategerezwa guca muhira kuvuga Carolina mu nyuma mba Natasha la Française polepole n'uno munsi ya. Mwomenya ko Natasha yahoze yitwa La Française mu nyuma aza guhindura izina. Ngo nagataye kandi nawe nkunda kwambara amaboti nk'umuzungu. Urazi ino mu Burundi bakunda kuvuga uri umufaransa, urumva nuko. kandi nari maneke akini Viminofu wabonye bituzi mambozi wabibonye wenyene. Ubundi umurundi kazi ya Abarundi bati ntawuvuma iritararenga. Natasha yahora aririmbira Club du Lac nk'umutumire, ariko ubu aninye n'imitahe. Ubu uvuze Club du Lac wumva Natasha la Bomba. Vyagenze gute kugira ngo abigere? Club du Lac kwanza kugira duhure n'umugabo wanje ni kubera nagiye kuririmbayo. Yego, harya ni muhira negeza kuhibagira kubera ndayibuka ko nagiyeyo kuririmba. Club du Lac nayo nyene rimwe ya Hotel Club du Lac Tanganyika ya. Ni Natasha kenshi yumvikana avuga ati Hotel Club du Lac Tanganyika. Sinshobora kuyivuga nabi kuko hajya ni muhira. Nahakuye amafaranga, ndahakura umugabo kugezaho ubu ansigaye ndi mwene Hotel Club du Lac Tanganyika. Uyu mugore w'abana babiri avugwa ko cane mu bikorwa byo gufasha abaririmbyi batandukanye, gushigikira abamama na cane cane abicishije mu kubashigikira nko ku minsi mikuru y'abamama, aho usanga yabakoranije bagasangira, aho usanga ashigikira imfuvyi. Abamama batandukanye bagiye bagirirwa ibibazo n'ingaruka z'ubuzima butandukanye. Wewe akubwira ati ibi ndabikora kubera nanje n'ubuzima nabayemwo, ndazi ukuntu kubaho ataco mfise bibabaza. Rero niyo mpamvu nanje mba numva gufasha ari ibintu vyanje. Niyo mpamvu mba numva ko ntofungura ibijumbu bibiri kandi hari n'utaronse n'igipande. Ibi ni ibintu bidasanzwe bimenyerewe cane mu baririmbyi canke se mu baririmvyikazi, ariko nagira ngo ndakubwire ko Natasha la Bomba n'umwe mu baririmvyikazi b'Abarundi
azwiko gufasha, azwiko guspendinga canke se gusohora akanoti kuri aba canke bariya atitaye kuco bari. Mfise abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Uwa mbere yitwa Lela, uwa kabiri yitwa Julio. Yeah. Uyu mumama akongera akaba n'umuririmvyikazi Ndonde afise ico yise la chanson canke se la festival de la chanson féminine y'amategura agafasha abatandukanye, wewe abona ko iki ari igitsindo yinjije. Novuga n'ababanye barabizi umutima wa Natasha. Urazi je natanguye gufasha umuryango nkiri muto muri karaoke nyene, kubera twabuze papa turikiri bato. Ndamubwira mama kubera yaragira restaurant adandaza utuntu uko kugira tubeho. Mu nyuma ndabona mama ingene yarasa tugifise papa yasa neza, ariko ubu kubera turi benshi akaturonderera mvuga mama bireke jewe nangure kugira karaoke ni je nzori inzu kandi muzofungura kubera jewe hati Natasha nibishoboka. Urumva ndavuga uko nyene ababanyi baratangara babona mama avuga ati, ndamubwira mama we icara. Natasha yumvikana kenshi avuga ko uyu muziki urimo ibikomere byinshi, ariko kandi we wavuga ati ntivyigeze binca intege. Ni Natasha akubwira ati niwasubiza amaso inyuma urasanga ata collabo nigeze nkora mu buzima bwanje nkikiri underground. Ushobora kwibaza ati ni kubera iki Natasha atigeze akora collabo igihe yarakiri underground. Avuga ati ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa canke se abagore bakorerwa muri uyu muziki rirarenze. Ugira uko usavye collabo ngo tubanze ngo turyamane, ubwiye ati mfasha yaba umujournaliste umenyekanisha ibikorwa vyanje, ati ni mpaka turyamane. Ati rero abakobwa muri uyu muziki turakomereka, abakobwa muri uyu muziki ibibazo duhura navyo ni byinshi ku rugero tudashobora no kubironkera definition. Ariko kandi Natasha nubwo ibi byose bimeze uko avuga ati jewe ndi umuntu w'abantu, jewe ndakunda gufasha. Nimba amubizi neza canke amufise amaso murabibona ko ndi umuntu akunda gufasha, kubera ndumva mfise ikigongwe c'abandi, kubera ndazi ububabare nagiriye muri iyi industry. Natasha kandi arongera akakubwira ati ivyambabaje ni vyinshi, ariko hageze ku kintu citwa igitsina ahoho sinoronka uko ndabivuga. Nk'umwana w'umukobwa yaravuye mu rusengero aje gutangura umuziki, vyatumye mbaho ndi jenyene, bituma mbaho nkora utwanje kubera gutinya ivyo vyose. Vyiza mu muziki duhura n'ibintu vyinshi vyinshi cyane, jewe sinzi ico notangurirako. Urazi araho ukiri underground canke novuga ugitangura ari ukuntu abantu bagufata cyane cyane twebwe abakobwa. Urazi je narabuze chance kubera jewe novuga sinkunda ibintu vy'abagabo, je ndakunda umuziki. Umugabo wanje wa mbere novuga ni microphone. Ugiye muri studio ugitangura umukobwa cyane cyane, producer ategeza kugusaba, umuririmbyi agukuriye ategezwa kukugora nyene akagusaba uri umukobwa. Kandi ivyo nivyo kuvuga umujournaliste wenyene kugira ategeza kugusaba, atagusavye amahera kwanza wo kuraya amahera uri underground utangura niwe agufashe. Rero izo niyo ngorane na cyane ku mukobwa aririmba nka Natasha cyane, ariko oya je sishobora nico gituma nitwa la namba la bamba. Nta n'umuntu zo kumva kubwira ati Natasha anapana tu hivi, hapana.
je ndi umuntu nilikuwa najua wapi naenda, nari nzi je nzoshikahe, n'ubu nzi aho urazi ndi mfise target yo gushikahe, urumva ya jewe vraiment narabigize ndareka pole so umuziki nico gituma wabona abakobwa benshi baza ugasanga yagize ikintu canke yabaye queen video canke yaririmbye abantu bose bakamuvuga abasore bose amafoto ibiki. Jewe vraiment nari umuntu nzi aho ngiye mvuga nzo kwifasha je nyene fate na baza Natasha kubera ko udafise collabo y'abarundi wibaza nibiki kubera iki nari underground kubera iki umuntu arakubwira tugire collabo cyangwa ukamubwira mfasha tugire collabo tugire featuring akakubwira ni wama tuzoreremba tuzogira collabo. Rero ni jewe rero ucu wenyene ucubibona na collabo mfise yakahise ni kubera iki y'abahungu kubera abahungu niyo baririmba benshi abasore niyo baririmba cyangwa abagabo urumva je na collabo mfise kubera sinashatse bamenya ati Natasha yinje mu muziki kubera ingeso mbi zige bavuga je nari umuntu mvuye mu misa nawe ngira nari muri korali rero sinari gukora ibintu bidashimisha mama cyangwa famille cyangwa ababanyi urumva nico gituma n'abaririmbye baransonera nubu novuga jewe ndi mama narigwaniye jewe nyene nuno munsi nibo basiga bambwira Natasha featuring rero nanje ndabasaba urumva urabona different nibaombe naye bo niwambie ushatse kuririmba ifoke urumva nigufashana rero iyo ni novuga ni conseil ku baririmbyi b'abahungu gufasha abakobwa bagitangura kuririmba canke batarinze kubagora ubonye ko afise ingabirano afise don mufashe uyo mukobwa cyangwa mufashe n'umuhungu agitangura je ndakubera iki mfasha abahungu fasha abakobwa ngira festival de la chanson féminine bakanda babwire giriki urarira n'indirimba abahungu ba ariko ntacurinda kubagora oya sinabwira mama hera cyangwa ifoke tugira c'est pas bien kandi gufasha umuntu hajya n'Imana iragufasha kubera uko je mfasha ndakubwira nuko jewe mbona ayo amahera cyagaruka nk'ubu so ya mahera nk'ubu nkarira umuntu studio nkavuga yiko fata studio gire na video. Hari benshi bahuza ibikorwa bya Natasha n'ubuzima bwiwe bwa kahise nk'uko yagiye araboneka kenshi ku mateleviziyo canke mu ma interview yivugira ubuzima bwiwe yabayemo ariwe afasha abatoyi biwe ariwe menya inzu ariwe ari papa akongera akaba nka mama ariko kandi Natasha wewe ivyo nivyo aherako akagira umutima w'ikigongwe canke se umutima wo gufasha nk'abandi bantu bose canke se nk'abandi baririmbyi bose ni Natasha uko asohoye indirimbo ashobora kuvuga ati ndamakinga sure ko umuntu wese ashobora gufungura kubera indirimbo yanje nje muri salon nziza ndabarihe neza ndondere aba bouncer ndabarihe neza aba dancer ndabarihe neza ndondere aba journaliste bo kumenyekanisha indirimbo yanje ndabarihe neza kuko nabo niko kazi kabatunze. Ni Natasha ibikorwa byiwe nubwo benshi bakunda kumvikana bamwagiriza ko atampano y'umuziki afise ariko ni Natasha biboneka ko umuziki awushoramo ayatari make canke se awinvestisamo bikaba bigoye kuba wovuga ati umuziki wa Natasha ntiwunguka. Oya kubivuga vyogorana kubera ko Natasha ari muri bamwe mu barundi canke se abarundikazi reka tuvuge mu muziki ndundi muri rusange Natasha numwe mu baririmbyi bakora collabo zizimvye kandi ugasanga abazishizemo amafaranga atari make kugira ngo video ise neza kugira ngo umuririmbyi bahuye
abe ari umuririmbyi amenyekana. Aha ntawokekeranya ko umuziki wa Natasha umuzanira akanyungu canke se umwinjiriza ayatari makeyi, naho benshi bavuga ngo no ni sponsor y'umuzungu, ariko kandi ngira ngo ndabibutse ko Natasha La Bombe n'umwe mu baririmbyi kazi bagaragara cane mu bimenyeshamakuru canke se bavugwa cane mu bimenyeshamakuru mu buryo buri positive. Hari abantu benshi mutazi aho Natasha La Bombe yakuye aya mazina yiwe La Nome, La Bombe, La Myembe, eske mubibona gute? Si Bintu, mushobora kuvuga ati media of people, the voice of people, kubera iki ugiye canke se kubera iki ushobora gukora ikiganiro nk'iki ntutubwire inkomoko y'aka kajambo, ariko kandi inkuru mbarirano isumbwa n'iyo wiyumviye canke se wiboneye. Ndagusavye untize amatwi wumvirize mwene ijambo iyo yakuye iryo jambo, uko yabitanguye, iyo vyaje biva, canke se ni bande babimwise, canke se kubwiwe iciyumviro cavuye hehe? Jewe nabitanguye nk'umucezo, ntangura kugira nsohotse mu nzu nkavuga mobe bonagotse, uko mu nyuma haza eske polepole vyaraje uko nyene nk'umuririmbyi, kurya umuririmbyi yo kwandika indirimbo ugasanga abantu bose bayakiriye neza. Ya nta muntu yaguterereye iciyumviro? no, never. Ni jewe nyene Natasha kurya crée ibintu. Yego Bakunzi ba media of people, the voice of people, make sure ko wagize subscribe. Iki cari ikiganiro c'ivyamamare canke se abubatse amazina. Iki kiganiro nta handi uzogisanga, amakuru nk'aya nta handi uzoyasanga, ibintu nk'ibi mutamenye nta handi muzobisanga atari kuri media of people. So as I'm telling you always, my name is SB, this is the media of people, the voice of people. Make sure ko wagize subscribe. Turabakunda cane, ciao ciao.